ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikira kaze muri ano makuru mu Kirundi tubashikiriza akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira kubaha no kubahiriza agateka ka mugenzawe ngo niyo nzira irama yo gukomeza ubumwe bw'abarundi nibivugwa na Remi Havyarimana umuhinga mu bijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba akaba bishikirije mu gihe Burundi kwigenekerezo rya gatanu ruhuhuma buzohimbaza imyaka 32 heze bwemeje amasezerano y'ubumwe bw'abarundi kuri uyu wa kane umugwi w'igihugu ujejwe agateka ka zina muntu warakiriye uwuserukira ujejwe agateka ka muntu mu muryango w'ubumwe bwa Buraya Dr Six Vinyini Muraba arongoye CNDH akaba amenyesha ko ari kimenyetso cy'uko ako gateka kateye intambwe kuko mu minsi yahera ingendo nk'izo ngo ntizabonetse muraza kubikurikira mwido nido ryano makuru mu Kirundi. Dasubiye kubaramutsa intwaro ibereye ngo nishobora gutuma abarundi bava mu vyo kugabura ubutegetsi bafatiye ku bitigiri vy'amoko nivyavuzwe na Elias Sentamba umwigisha muri kaminuza akaba hari kuri uyu wa kane mu nama yo guhanahana ivyiyumviro ku bumwe bw'abarundi mu ndwi yahariwe ubwo bumwe uwo muhinga akabona ko ubutandukane butoba intambamyi ahubwo bwotuma abarundi baronderera hamwe iterambere ry'igihugu basangiye n'inkuru tubaza Ahmed Mutori. Ubumwe bw'abarundi ngo ntibushoboka mu gihe mu mategeko y'igihugu hakirimwo kugabangana ibibanza canke ivyicaro hafatiwe ku moko bivugwa n'umwe mu bitavye iyo nama yo guhanahana ivyiyumviro ku bumwe bw'abarundi. Mu buryo bwo gutsimbataza buno bumwe bwacu tubasabe mutugerere aho tutagera ibitigiri bimere nk'ibikugwaho kugira ngo uburundi bwacu busubire kuba nkambere nitwaguma turi ku bitigiri tuzoguma tugaruka muri vya bindi nivyashoboka no mu bwirwa shingiro badukure mu byo bitigiri murakoze. Kubwo umwigisha muri kaminuza Elias Sentamba intwari ibereye ngo niyo yonyene izotuma abarundi bagira icizere bagaheza bagatahura ko igikwiye ari ugushira imbere ico umuntu ashoboye mu byo bamujeje. Abakina politike barazi kuvyogeraho kiyabaronke inyungu batoronse aho hantu bogera hatagiyeho. Aya makota yoteze kwivanaho naye kugira aveho avanwaho na bonne gouvernance. Intwari ibereye rivanaho aya makota en fait. Intwari ibereye ni isubiza igarukana icizere. Intwari ibereye ntigoye kubona icizere kiza kije abantu baca batakaza icizere muri bivya makota. Baltazar Niyonzima yaserukiye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu muri iyo nama we yibaza ko ivyo bavuga ko abarundi baje bava mu mihinga itandukanye bifise ifatiro uravyo ko bari babanye mu butandukane bwabo. Batubwiye yuko Uburundi hanini butari bwubakiye kuri ayo moko ahubwo bwari buhagaze ku bintu bijanye n'imiryango. Nkaca nibaza ni kuki à chaque fois abahutu n'abatutsi umengo hari hakantu kavuga ngo bajya dutekerezwa kubiyegereza ari naco gituma ya mateze rero yamaza ava hanze bavuga bati bariya baje bava banabanirotike bariya nabo bandi baje bava hariya twoca tugomba kumva umengo byo bifise shingiro ku buryo rero refondement yo kuvuga ngo abahutu n'abatutsi yobe yari hari kuva kera ugasanga kumbe hari hivyo tutashoboye gucukura muri kahise kacu vyo shobora kwerekana ukundi kuri kuba kwari ko hari hagati y'ico kibazo cy'abahutu n'abatutsi. Ubutandukane ngo nico bicitwazo cotuma abarundi batanywana kuko ngo n'abanyagihugu bo mu bindi bihugu barabana mu mahoro kandi baba baje bava mu mihinga itandukanye kubwo umwigisha wa kaminuza Elias Sentamba. Ibihugu vyose byo kwisi nta nabamwe bagumye mu kibanza kimwe mugabo bo bararengera ibarenge bagashira imbere ibibahuza none mu Faransa baradure si d'origine turque baradure yatwaye premier ministre français Barack Obama yaheruka ntira mu Afrika twaye Etats-Unis twebwe aho tupfiriye utonekara hehe nawe mu hutu mugaba ibi kompeta point
naka n'umututsi ubututsi kazi yake mugabo abo umututsi kometa umurabire kushasumbije abandi apana amamoko yiwe. Indwi yahariwe ubumwe bw'abarundi yatangujwe icesi itariki 31 ikazosozerwa kuw'Imana itariki 5 ruhuhuma buca hahimbazwa umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi. Tukiri muri ico gisata nyene amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ngo yashitswe ko inyuma y'ibiganiro vyerekanye ko abarundi batabona kumwe itunganywa ry'intwaro n'imibano hamwe n'ihinduka rishingiye ku ntwaro ya demokrasi. Remi Havyarimana akurikirana ibijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba agashikiriza ko kubaha no kubahiriza agateka ka mugenzawe ariyo nzira irama yo gukomeza ubumwe bw'abarundi. Ubumwe bw'amarundi ico gihe usomye ayo masezerano bo bavuga cane usangamwe ibintu vy'ukubahana, kubaha uwo mubana, gusonera uwo mubana, uburinganire mu buzi, kuko nivyo bibazo vyari bihari. Aha rero uciye uvuga ngo no munsi abarundi bo bubamwe gute ni kibazo kitoroshe, kuko abarundi benshi sinzi ko banasomye nayo masezerano y'umwe bw'abarundi. Ico ni cambiri. Ca kabiri, naho bo yasomye batazi gituma ijambo ryanditswe muri ayo masezerano ico ryari rivuye ko muri ico gihe, ni kindi kibazo ca kabiri. Mugabe ico novuga niki, sinizera ko ejo tuzoshika ahantu tugira ubumwe bw'abarundi buvuga ko abarundi bose bakundana, uwo muhuye muca mugwana munda, sivyo. Nibaza ko ikikenewe cyane mu Burundi nuko kubahana nyene, nukumenya ujya ari imbere yanje ivyo ategereza gukora nibi, mugabo kandi uburenganzira bwiwe n'ubuhe bukubahirizwa. Ubiragoye kubwo bumwe buvugwa igihe wewe tujana gukora ikibazo, tugarutse nkumva ngo ni wewe watoye ico kibazo batadukosoreye, naho twari kuba turi abagenzi bica bigorana ingene tubandanya turi abagenzi, kuko ujya yaguhaye akazi ntiyagombye kubwo bumwe buguma. Ubumwe rero bubonekera mu buzima bwa misi yose, si ibintu biri ku bipapuro canke tutegerezwa kwibuka kuko itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri kuje, ni ko kumenya ngo umurongozi musitanteri natwarire abo muri commune bose, ntatwarira abo mu muryango wa politike wiwe gusa canke abo mu muryango w'amaraso wiwe gusa, niyumve ko bajya bose bari muri commune yiwe n'abarundi, ategereza kubafata ku rwego rungana. Bitabaye uko naho bo kwandika amajambo ameze gute ntaco bizoshikako. Amakuru twabateguriye arabandanya. Agateka kazina muntu mu Burundi karateye intambwe nkuko vyemezwa n'urongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu. Dr. Sixte Vinyini Muraba asigura ko mu misi iheze ujejwe agateka ka muntu mu muryango w'ubumwe bwa Buraya atashobora kugendera Uburundi, ariko kuri uyu wa kane yarakiriwe n'inzego zitandukanye harimwo umukuru w'igihugu. Dr. Sixte Vinyini Muraba akabona ko ivyo bitanga ishusho nziza y'u Burundi mu makungu mu bijanye n'agateka kazina muntu. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu wakiriye iyi ntumwa idasanzwe aserukira ibihugu vya Buraya mu bijanye n'agateka kazina muntu, kugira ngo tuganire ivyo umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu usanzwe ukora, vyaba ivyo gutsimbataza agateka kazina muntu, kwigisha ivyo agateka kazina muntu canke gutanga impanuro ku nzego za leta. Twanaganiriye n'ingene ivyo agateka kazina muntu vyifashe ngaha mu Burundi, nawe nyene aribonera intambwe ishimishije igihugu kigezeko, ibimaze gukorwa kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe. Nkuko yabivuze, Uburundi butera bugira isanamu nziza kuruta. Mu misi yahera nk'uyu ajejwe ivy'agateka kazina muntu yashobora gutumirwa, mugabo ubu yatumiwe na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu, hanyuma yakirwa n'inzego zitandukanye z'igihugu harimwo uyu mugwi wigenga ujejwe agateka kazina muntu, inzego zitandukanye zijejwe ivy'agateka kazina muntu nazo nyene, hanyuma nawe nyene arashima urwego tugezeko, intambwe tugezeko, akanasaba yuko twobandanya dukora kugira ngo dushire imbere ibikorwa vyiza, kuko arivyo bizotanga n'isanamu nziza ku makungu.
Abakukuruke barasaba umushikiranganji ajejwe abakozi n'akazi kubatunganiriza mu kubaronsa agahembo kabo kangana n'umushahara baronka nk'uko vyavuzwe n'umukuru w'igihugu bikaba vyashikirijwe mu nama yo kuri uyu wa gatatu aho umushikiranganji w'akazi n'uwujejwe ibidukikije bagendera abanyagihugu bo muri komine ya Mukaza. Umushikiranganji ajejwe ivy'akazi akaba yabemereye ko bari ku kivi kugira batunganirize bose. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Jean-Marie Mayonga. Ikibazo kijanye n'abigisha baba barakoze ibibazo ariko bagasanga amanota yabo atariyo cyarashikirijwe umushikiranganji w'abakozi n'akazi Deo Rusengwa Mihigo. Uyu numwe mu bigisha avuga ko yarenganijwe. Mu kwezi kw'icenda haratunganijwe ikibazo kijanye no kuroswa akazi abagakeneye mu bijanye no kwigisha ni muri DCA Mugongomanga. Ico kibazo kimaze gusohoka inyishu y'ikibazo baratanze amanota. Hariho rero ikibanza c'amanota n'ikibanza c'ubukorera bushake. Jere inyishu bampaye ntiyanyishimishije nashaka ko mu ndenganura. Umushikiranganji w'abakozi n'akazi yishuye ko uwo babona ko atatunganijwe yo kwitura ubwo bushikiranganji. Bijya bibazo bya recruitment bikorerwa mu makomine muri DCA nibo bakosora aho wakoreye ikibazo uvuga uti bandenganije ucuduga muri DPE bakakurenganura. Ikibazo c'abakukuruke basaba kuronswa agahembo kabo kangana n'umushahara baronka. Uyu numwe mu bakukuruke asaba ko bobaharurira neza. Mu minsi mikenya abakukuruke buca banezerwa. Mbega ganyakubaha mushikiranganje. Yego twumvise none muzohava muduha yo mahera kuva nyakubaha president rivumereye canke nibindi bishasha biriko birarondegwa. Twabasaba yuko mwoduha kuva nyakubaha umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi avumere ati abo bakozi bazoronka agahembo kabo. Wavuze ko biriko birigwa kandi yaramaze kurivumera ati bahe muraduha. Uyu mushikiranganji yishuye ko ubushikiranganji ajejwe buri ku kivi kugira ngo atunganirize abo bakukuruke. Perezida Burundi ntiyavuze umushahara uriko biri. Hari umushahara w'ibanze ariwe bita salaire de base, hakaba n'umushahara bwegu ariwe net. Hari biba vyavuyemwo, hari n'ibiba vyagiyemwo. Ico ntaco yatomoye. Nibaza urumva rero aho dutangure kutwiyumvira nabe ngo muze mudohera kwiyiye ngo kurye nyene yayavuze. Tuzogerageza dukurikiza amategeko ariko nawe tuzorenganya. Muri yo nama umushikiranganji w'abakozi n'akazi yamenyesheje ko abigisha babakorera bushake hamwe n'abitanze mu vyo kugwanya COVID-19 ubwo bushikiranganji ngo buzobaha ubuzi atakintu gisabwe. Akoze mugenzi wacu Jean-Marie Mayonga. Bakoze n'abagenzi banje bose bafashije kugira no makuru ashobore kuboneka yo twabateguriye kuri no munsi. Ni hano duciye tuyasozerera. Abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye mugira ibihe vyiza.